Bakunzi ba B-Info aho muherereye hose, ni mu nkundire nongenda baramutse amahoro y'Imana akomeze kubana namwe ndetse n'imiryango yanyu. Turi igenekerezo rya 20 ukwezi n'ukwicumi na rimwe. Ndizera yuko mwagize umunsi mwiza kuko turi ku masaha y'ijoro twebwe hano mu gisagara ca Bujumbura. Rero ndizera ko abadukurikirana muri mu gisagara ca Bujumbura, Kigali, Nairobi, Dar es Salaam no muri Kongo hose ndizera ko mwagize ibihe vyiza. Abo bitagenze neza ubwo ndabihanganishije, mukomeze kwihangana ndetse n'Imana ikomeze kuborohereza. Kubatari naho ku mugabane wa Afrika mwese ndabaramukije, ndanabahaye n'ikaze muri kino kiganiro kugira ngo muze kubana natwe tubaganirire byaranze imirongo y'urugamba uyu munsi, ndetse tuze no kurabira hamwe bimwe n'ibindi mu byo tuza kubashikiriza kuri uyu munsi. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umutumire kumbure, reka ndamuha ikaze aramutse abagiye kudukurikirana mbere yuko nca nza kubabwira mwido nido ivyo tugiye kurabira hamwe. Mutumire ndaguhaye ikaze uramutse abagiye kubana natwe muri kino kiganiro. Asante sana, nanje mbanje kubaramutsa mwese aho muri, aho mwiriwe neza, aho bukena bazabaramutse neza. Nije ndi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ego, reka kandi mutumire mwene wacu ndaguhe pole sana, narumviswe ko wagize isanganya ku munsi wa Martin Batariland. Hari Lendi, yeah. Sanganya ariko ubu ni mitende. Imana ishimwe ko muri kumworoherwa. Amen. So reka ramwe muri kumadukurikira ince ndabaha ikaze muri kino kiganiro. Ndabibutse yuko dufise ikibanza ca commentaire, ni kibanza tuganiriramwo twebwe twashikiriza ibiganiro na mwebwe mushikirizwa ibiganiro. Turiko turabashikiriza inkuru ikibiriraho, ubwo ikibazo muza gushikiriza muri commentaire jewe n'umutumire duca tucishura. Kumbure ico tutashobora kwishura ndazi ko haro n'abandi bariko badukurikirana baraza kudufasha kucishura, twese hamwe birashoboka. Ku nkuru y'uyu munsi tugiye kurabira hamwe ivyaranze imirongo y'urugamba hano muri Walungu. Amakuru dufise aremeza ko igisirikare cy'u Burundi cagwanye nk'icisize pilipili imbugwa babandi cyane cyane mu gace bita Karembu, Tubimbi hamwe na Rana. Ahantu mu by'ukuri amakuru dufise aravuga yuko ibintu byahabereye ari ibintu twovuga bidasanzwe. Turaza kandi gusimbira muri Masisi tubereke aho coalition ya FARDC yisubije agace yari yambuwe ku munsi w'ejo mu masambiri y'ijoro n'inyeshamba z'u Rwanda. Ako gace nakosa kandi ni muri Katoyi centre, ubu tuvugana ibarizwa mu minwe ya FARDC. Hamwe n'ibyo rero turaza kurabira hamwe amateka y'umuhima yitwa Alfred Rwigema. Abantu benshi bakomeje kutubwira bati muze mutubwira amateka y'abahizi bamwe n'abandi kugira ngo tubeho tubizi. Uyu munsi rero turaza kurabira hamwe amateka y'uyu Alfred Rwigema. Yari inkotanyi ariko kandi yagambaniwe n'inkotanyi bagenzi bazo. Kumbure turaza kumenya impamvu uyu Alfred Rwigema yagandaguwe. Ariko mbere ya byose reka rero twinjire ku mirongo y'urugamba tubabwira ingene vyari vyifashe muri Walungu. Amakuru dufise aremeza ko mu gace bita Karembu, Tubimbi hamwe na Rana kuva mu bucagucagu hazindutse hari ugwamo rw'amasasu. Abenegihugu twaganira bavuga yuko harimwo ugwamo rw'amasasu rugwiriyemwo urw'inkoho zikomakomeye cyane gose, bikaba byateye ubwoba mu benegihugu batari bake nk'uko twebabwiye no ku munsi w'ejo hano nyene muri Walungu. Imigwano yari yahabaye, abenegihugu
abari bashoboye kugumya mutima abenshi byanse nabo barata izabo baromoka. Amakuru dufise ava hajya nyene muri Walungu avuga ko kuva ku munsi wa mardi genekerezo rya 18 kuno kwezi kwa 11 mu gace bita Mugogo Walungu centre hamwe na Cagara kwibarabara rya Kanyora ngo niho intambara zatanguye gusekera. Muri buno buce niho intambara zatanguye kureta, ariko kandi tubibutse yuko byagiye gukomera cyane ku munsi w'ejo aho inyeshamba z'u Rwanda zagwa muri ambuscade yatezwe na Wazalendo, maze bica bituma intambara ziba urudavagi mu buce butandukanye, aho FDNB yagiye iri kumwe na bien sûr na FARDC bagiye kwataka mu birindiro by'inyeshamba z'u Rwanda zari zivuye muri Walungu centre zigiye gutanga renfort, ndetse no muri nakajya kandi gace nako nyene umuriro uca uradukamwo. Amakuru dufise ubu avuga ko muri Walungu centre hamwe na Mugogo ubu ngo hariho agahengwe, ariko muri Kanyora intambara iracari yose, iracarese. Allo? Yes. Mwari mufite icyo mugiye kuvuga kuri impeje gushikiriza? Kuri byo warurangije kugushikiriza unyene? Canke murindire mpeze komsamaza ku manzo heze? Yes. So amakuru adufise abana yavuga ko hariho ibice bitari bike abene gihugu bashoboye kuhasiga ubuzima, nubwo tutarashobora kumenya igitigiri c'abene gihugu bashoboye kuhasiga ubuzima. Amakuru abana yavuga yuko izi ntambara zabereye cyangwa se zikubera hano muri Walungu zatumye ibikorwa bitari bike bihagarara, ndetse ni n'ibikorwa nka byose, aho bavuga cyane amashuri ntariko arakora, abarimyi ntabwo bariko baraja mu mirima, abadandaza niko kuko, ariko kandi nibarabara nationale nimero 2 nibarabara riva Bukavu cyangwa se rihuza Bukavu Walungu hamwe na Mwenga. Aya mabarabara yose iri barabara plutôt ntabwo ririko rirakora bitewe nuko hari intambara ikomeye cyane gose. Iri barabara ryazibiwe kuva ku munsi w'ejo, aho coalition ya FARDC yari yahawe amakuru yuko havuye renfort yazinonyeshamba muri Bukavu zije kuraba ko zoshobora kuranforsa hano muri Walungu. Muri Walungu centre amakuru dufise aremeza yuko hagaragaye cyane ibiziga by'inyeshamba z'u Rwanda, nubwo tutarashobora kumenyeshwa igitigiri c'abashoboye kuhasiga ubuzima, ariko ndizera yuko vuba cyane arejo ari hirya yejo tuzoba tumaze kumenya bira y'ibyashoboye kononekarira hano muri izi ntambara ziriko zirahuza inyeshamba z'u Rwanda hamwe na coalition ya FARDC. Dusimbire muri Masisi, naho Masisi muri Katoyi centre haravugwa inkuru yuko FARDC novuga ko yagarutse kugaba ibitero mu masaha y'agatondo hano muri Katoyi centre. Ndabibutse yuko Katoyi centre coalition FARDC bari bayitakaje ku munsi w'ejo, aho bari biriwe bariko bararasana n'inyeshamba z'u Rwanda. N'inyeshamba z'u Rwanda zari zagavye ibitero hano muri Katoyi centre, ni muri territoire ya Masisi, ku birindiro bya FARDC na Wazalendo, maze mu masaha y'ijoro nka 2:00 niho inyeshamba z'u Rwanda zatangaje yuko kano gace bashoboye kukigarurira. Rero muri kano gatondo, mu gatondo k'uyu munsi ko kuwa 20 kwezi kwa 11 niho coalition ya FARDC bazindutse bagaba nabo ibitero hano muri Katoyi centre gushika saa 6 z'umurango
bari bamaze kwisubiza kano gace ka Katoyi centre. Abenegihugu bagaragaje umunezero, ndavuga abenegihugu hano muri Katoyi centre bagaragaje umunezero wo kongera kubona FRDC igarutse muri buno buce bwa Katoyi centre. Ariko nubwo biruko twabonye FRDC yagirije izi nyeshamba z'u Rwanda yuko zikomeje guhonyanga cyangwa se accord de principe basinye mu minsi mike cyane iheze hajya mu gihugu ca Qatar i Doha. Mu nkundire rero tugarukize ga makuru y'intambara, ariko saha gusa habaye intambara muri Kongo kuri uyu munsi. Ndafise amakuru yuko muri Rucuro naho nyene ibintu bitari byoroshe, hariya muri territoire ya Fizi naho nyene ibintu ntabwo byari byoroshe, mugabo kubera yuko tutaronse umwanya wo gutosora neza amakuru, mutwihanganire tuzabashikiriza ari ejo canke ari hirya y'ejo turi kumwe na journaliste. Ntabwo turiko turoroherwa kubera ko hariho ayandi mabanga aturondera, hariho ibikorwa by'igihugu turiko turajamwe muri iyi minsi, ariko ndizera ko tuzobiheza ku munsi w'ejo, ubwo tuzobashikiriza amakuru ukuri kwami. Imbere yuko rero tuva kuri amakuru yo ku mirongo y'urugamba, mu nkundire ndabe commentaire zikeya hama duce duhereza umwanya umutumira dufise ku murongo wa telefone adufashe kumenya mu buryo bwiyaguye amateka ya Alfred Rwigema. Hari ugize ati mwiriwe neza, none ni kuki Kongo itoheza urugamba vuba rugaherera mu Rwanda tukaja kubyinira intsinzi Kigali? RDF urabona ko FDNB bajya bakaravye. So ubundi nawe ati none ga musesanguzi wacu dukunda, ni kuki FRDC itokoresha cyane indege mu bitero, na cyane ko indege ibasha inyeshamba mu kuzikubita? Akadagiza icyo ndakavuze ko kumbure n'umutumire wese ku murongo wa telefone akaba yumva azabwica bivuze ko acambwe ndamuhe umwanya. Impamvu turiko tubona intambara ziko ziradindira ku butaka bwa Kongo, twagiye tuzisobanura ibitangabo byinshi cyane gose, ariko ntituzoruha kubivuga kuko ntabwo ari bose baronka ibiganiro byacu uko tubishize ku rubuga. Uti ni kubera iki leta ya Kongo itokoresha indege kugira ngo iheze urugamba vuba? Ndagomba ndamenyesha yuko leta ya Kongo kuba yaremeye kuja mu biganiro, kuba yaremeye kwicarana n'inyeshamba z'u Rwanda, kandi yaramaze kumenya yuko yari yaratewe n'igihugu cy'u Rwanda, ubwa mbere no bita yuko yitaye mu gatego. Ariko ku rundi ruhande nta mahitamwo perezida wa Kongo yari afise, kuko byabaye mu gihe yaramaze kumenya yuko atani gisirikare ca Kongo kibaho. Mwarabibonye ingene ibisagara byagenda bitangwa n'igisirikare cyitwa ca Kongo, mugabo mu nyuma za gusanga Kongo nta gisirikare yari ifise, ahubwo cyitwa igisirikare ca Kongo FARDC cyari igisirikare ca Kabila. Byabaye ngombwa rero yuko perezida wa Kongo aja mu biganiro kugira ngo aronke akaryo ko gushobora nawe gukenyura bimwe n'ibindi, ko musabe namwe n'umwanya wo gushobora nawe kubaka igisirikare ca Kongo. Iyi ni imvo imwe kumbere mu biko biratuma leta ya Kongo itariko iragwana umuhenerezo ku mirongo y'urugamba. Ikindi kintu bamenyesha nuko leta ya Kongo irafise ibigwanisho mu by'ukuri rutura itarigera ikoresha plutôt hano ku mirongo y'urugamba. Ibigwanisho leta ya Kongo yaguze n'Abanyamerika, ibigwanisho leta ya Kongo yaguze n'Abafaransa ndetse n'Ubwongereza, nta musi numwe barigera babikoresha ku mirongo y'urugamba. Impamvu ni yuko bagiye gusanga bijya bigwanisho nkamwe bikoresheje vyogaragaza yuko leta ya Kongo ifise intege nke, kubera ko bajya leta ya Kongo agura ibigwanisho bahaye umwansi wa leta ya Kongo ibigwanisho
bisumba ivyo leta ya Kongo yagiye kugurira bijya bihugu by'abazungu b'abarengero. Ahantu babwira nk'akarorero, ntabwo leta ya Kongo ishobora kuduza indege yahawe na Amerika canke n'Ubufaransa, kuko igihugu cy'u Rwanda coca kizikorora. Reka turabizi indi commentaire muhamace twinjira. Uyu nawe agize ngo twari tubakumbuye bwana Musanguzi, hama ko twumva Israel nayo yifadikanije na Kongo. Nivyo nakoze ikiganiro kigufi kuri iki kibazo bagije mwene wacu. C'est vrai biriko baravuga ngo yuko Israel yoba agiye kwifatanya na Kongo, mugabo nka jewe nabibonyemwo umutego ukomeye cyane gose. Kumbure nzobakora ikiganiro mu byo bwiramvuye ari ejo canke hirya y'ejo, ndabashikirize amwe mu makenga yanje. Mutumire. Allo? Yes. Muracari ku murongo ndumva. So sinzi ko muri zino commentaire hariyo wogira icyo uvuze ko hamatwi tubandanye n'amateka ya Rwigema. Shobora kugaruka kuri ico kibazo uwo mwene wacu arabajije yuko ngo ni kubera iki ngo leta ya Kongo itokoresha indege, nibyo yaravuze. Ego. Ico no mubwira coco, burya leta ya Kongo nubwo yuko bafise singe no bisobanura neza, no kugira yuko ari iryo shaka riri ku butegetsi uwo mugambwe. Burya bahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Cyane, yani walianza upya, batangiye bushasha intambara. Je niko ndabibona. Voilà. Iyo uri kuraraba Kongo itegwa, ukaraba inguvu yari ifise Kongo, ugahita uraba n'inguvu abayiteye bari bafise, ata wanajiongeza hakiri sana, n'abantu biyongeza ubwenge gose. Cyane nyakubahwa President Tshisekedi. N'umuntu afise ubwenge bwinshi cyane, kuko yagwanye, urabye intambara agwanye mu gihe gito cyane ya politike n'ongo y'urugamba. Udafise umutwe bijya bintu ntabyo woshobora. Burya yagwanye n'ibihugu biteye ubwoba, kandi ubu niho bariko barajijuka neza ukuntu intambara bashobora kuyihindura. Iyaba Rwanda afise umutwe muto, kiya gihugu kiba carafashwe kabisa. Nico no mwishura uwo muntu. Okay, asanti sana. Yeah. Hariho umuntu agarutse muri commentaire yanditse ngo ariko ngo abarundi mwese mutekereza bimwe, kuki habura n'umwe wabagira inama mukamenya ivyo muvuga. Uyu muntu aramubwiye anyandikire tuganire, mugabo byaramunaniye. So twibandane ikiganiro cacu. Abantu benshi baripfuza kumenya amateka ya Rwigema. Je ndibuka nkiri muto, hariho akaririmbo barimba bavuga kuri Rwigema inyuma y'urupfu rwe, ariko sinabashije kumenya mu by'ukuri amateka ya Rwigema. Kandi hariho n'inyuma y'igihe twazikira kiganiro, ngira ngo narakohereje audio y'uwavuze ku bya Rwigema. So unkundire rero, ndaguha umwanya utuganirize mu by'ukuri, utubwire amateka ya Rwigema. Rwigema yari umuntu ki? Rwigema yishwe bigenze gute? Karibu cyane. Asante sana. Jewe ndavuga kubyo naho yapfuye n'umwana nanje, ndavuga kubyo nabona cyane nkabwirwa n'abari kumwe nawe hafi. So mbere na mbere hari nk'umuntu ashobora kudukurikira uno munsi atari bwanyumve online ku murongo. Yes, ego. Nkitangira narababwiye ko je ndi umurundi, navukiye mu Rwanda. Bivanye n'amateka y'ibihugu byacu. Mu Rwanda, mu Burundi kera harabayeho ibintu by'ihonyabwoko byo kwica abahuturaye. Ndi mu bantu bamba bari kuba nkoresha ubwoko, kubera je sinza nyigeze ubwoko, mvuga uko biri. Byandiko nikomeze. Papa yahunze mu 72,
ahungira mu Rwanda no kuvuga je navukiye mu Rwanda n'abakuru banje bose bahungiye mu Rwanda ashobora kuba twavuge uko tuvukana turetse umuntu umwe yoba yaravukiye kuri ku butaka bw'u Burundi abandi bose twavukiye mu Rwanda kandi twese no shimana ko turiho turetse ko twabuze mu mwe gusa so aho navukiye ni naho nakuriye imyaka mike cyane kubera ijya ntambara mu Rwanda je yateye niga mu mwaka wa 4 primaire no kuvuga umuntu yiga mu mwaka wa 4 primaire abashobora kumenya bimwe bavuga mu Kirundi ngo gutandukanya icatsi n'ururu ego yes so 1990 igihumbi kimwe n'amagana icenda na mirongo icenda ukwezi kw'icumi mu Rwanda bakwita ngo n'ukwakira sinzi mu Kirundi sinzi amahezi mu Kirundi ntayonzi mu Rwanda bakwita ukwakira inkotanyi zarateye ziteye zinjirira neza hano twaba yani nko muri komine twabamo niko no bivuga zinjiye ndibuka neza ahantu twabana hari ahantu yani hari amahoro kabisa amahoro bimwe uvuga ati amahoro kweri ubwo zinjiye baraje barabwira papa ti papa yari umuntu amenyekana cyane gose cyane barabwira papa ati inkotanyi zateye kijya gihe zateye harabazita inyenzi inkotanyi cyangwa inkotanyi nyene ubwo tubona abantu bari mu pakani bose bariko barahunga bazi iwacu abandi bagenda i Kigali urumva iryo joro no kuvuga twaraye twege tudasinziriye urumva ubwo kujya nyene nabisobanuye undi bo barateye baza binjira mu Rwanda nka kujya ukwinjira iwanyu Habyarimana nta muntu yikanga ku butegetsi ico gihe nta muntu yikanga arazi ko mbese yibere mu mahoro kaka hari umuntu abajije ati mbega waba mu Mutara je naba mu Mutara warangira ngaca byumva ya naba mu Mutara okay tubandaniriza ubwo zije zirafata nyene zirafahara agapozisiyo kamwe zazingiye nta n'abasirikare benshi bari bahari ako kapozisiyo barakazingiye kose ubwo bakora umwe nyene baramuga ati nka message tigenda ubwire Habyarimana ko watewe na RP na watewe n'inkotanyi agiye arababwira ko batewe n'izo nkotanyi ariko no kuvuga abo bantu bose bazingiye aho no kuvuga barapfuye abo basirikare barabishe kubera baje bo baje ari benshi urumva gutera igihugu se ibintu byoroshe baje ari benshi bari double ubwo genda arabwira Habyarimana ko yatewe uvuga abasirikare nabo baripanga bavuye i Kigali za Bugesera muri za Gako mu nkambi za Gasoko baramanuka ubwo bahita baraza baratangira intambara ariko mbere y'ibyo inkuru y'umwana isora inyuma bivugwa ko haba hari inama Rwigema ya Fred Gisa Rwigema yamanje arakoresha ku mupaka ariko binjiye neza niguza mu Rwanda no kuba babe mu Bugande binjiye mu Rwanda bari ku butaka bw'u Rwanda aramanzira abasirikare azanya nabaga ati okay aha mwashitse aha ni wanyu iki uzanye ngaha si bya bindi kwahora mu Bugande murabona abanyarwanda benshi uko mumeze mwebwe muri abantu mushaka kujya ibintu mutavunikiye tuje gutera iki gihugu tuzanye de demokarasi umututsi abane n'umuhutu iyo niyo nama yari karabagira nyene yakoze akanama k'inota mikenya cyane ariko agakorera
ku butaka bw'u Rwanda ya aravuga ati ntabwo nukuvuga Rwigema yari umuntu ashaka guhuza abantu bose kandi umugabo yari umunyabwenge bwinshi sana bwinshi umunyabwenge kabisa aravuga ati ntabwo nshaka yuko mwebwe ikintu muhigana naco n'umusirikare atubuza gufata ubutegetsi ntabwo mvuze ngo mwica abanyagihugu niko yaje avuga yego duhigana n'umusirikare atubuza kugera i Kigali nta wundi kubera Rwigema yaje yapanze ko u Rwanda ruzoba rufashwe mu minsi 3 ariko urumva ntabwo byashobotse ubwo rero aho uwo musirikare bamuhaye message tugenda ubwire ko twateye Inkotanyi yaragera bibavuga abasirikare baraza mu gitondo c'itariki 2 bahita baza barasa baje barasa baragwanye ni kuvuga baragwanye urumva bari bazi ko abo bantu bateye bafise imboho barababondeye baraza bararasana kugeza aho bibaye nk'agacerere aho ndiko ndabikubwira nkuko abantu babitubasobanura neza kubera kwebwe twaba muri iyo commune nyene ego kubera no mu nyuma hari abantu bagenda bafata nyene mwabo basirikare b'Inkotanyi bafashwe basubaka ingene byagenze kuko abasirikare babya FR yarabazana bakabafata bakasobanura ingene byagenze harimwe abafatwa myiri beshi ubwo bagasobanura nyene ingene byagenze nk'uwo bazanye agahita avuga ati bakamubaza bya muwajuva akavuga ati navuye mu Bugande kuko harimo hari namwe unabusanga atakinyarwanda original bavuga kubera baravuke mu Bugande barakuriyeyo bakavuga ko nyene baje gutera u Rwanda kugira ngo bagarure amahoro kandi bashaka gutaha ubwo barahiga barasubira inyuma intambara yabananiye kuri izo tariki 2 yasa yabananiye bamwe bariruka birutse ubwo biruka bambuka basubira inyuma ku Buganda urumva hari hafi na hafi kubera kwebwe twaba mu ahantu bita mu Mutara hari aho bita za Nyagatare za Rwemasha urumva ako gace kose bari barakazingiye ariko aho intambara itangiriye neza benshi barirutse harimo abasigaye ku rugamba abandi bariruka kubera Inkotanyi zateye barazana n'abana b'imyaka 12 ku mirongo y'urugamba kuko inkuru uko twazumva baragenda nko kwishuri mu Bugande bagafata abanyeshuri bose bakabazana ku ngufu ibyo biba muri Kongo ntugire ngo bitangiye ubu babitangiye kera no kuvuga baragutwara ku rugamba utabishaka yani wari kona bazimisha watoto ubwo rero kuri izo tariki 2 intambara nyene harabaye intambara iraba nk'amasaha nk'abiri harageraho rero intambara icuhe hazagahengwe amasoso arareka kuvuga aretse kuvuga bige murumva wewe yari yamaze gupanga abasirikare bose mu buce agenda bapanga mu position atandukanye rero aho batangiye kurasanira barasana n'abasoda bavuye i Kigali bazananye ahantu bita Gabiro urumva nibarabara riboneka neza ahantu mu busozi no kuvuga Rwigema ntabwo yatinya wewe kuja ku rugamba uko yaramitse yarumva yari yateye ari umugenero yari umugenero nyene full general kabisa kwiye iryo peti yari yarahawe na Museveni ubwo wewe ntabwo ameze nk'abandi basirikare we nukuvuga azanye basirikare ku rugamba we ntiyabavamo yagumana nabo yari uremesha ngabo mandi majambo yari uremesha ngabo urumva
yarabapanze wewe yarabapanga ati niba ari kompanyi runaka ijaha ibata runaka ijaha iyindi ijaha nukuvuga ubuce bwose bwo mwuwo mupaka barabuzingiye wewe ahita yigumira kuri headquarter bari bashize he kuri douane muri zo urabona nkajya habara amazu ya douane niho hari headquarter yiwe ahita yisubiza rero aho yumviye ko abasikare biwe barasanye n'abasirikare ba Habyarimana we yagiye gukontrola ibintu byabaye abamekinze mist abakoze ibintu bitabaho ashaka kuraba kumekinga shuwa neza ingene byagenze ubwo ico ge bavuga yuko we yagiye hejuru ku musozi za Kagitumba ariko araraba abantu bariko baragwana ese hapfuye bangahe byagenze gute ariko agenda ajanye na escort yiwe n'abamurinzi ageze ku musozi ahantu bita Matimba ntabwo ari Matimba ni muri Kagitumba nyene umusozi bashabirwa wita ngwiki ariko muri aho nyene habereye intambara niho yaduza agenda kongera urumva iyi ntambara yabaye abantu bakarasana ukumva agacere karaje uri nk'umutegetsi we mu barimwe usigara kuraba wa happen byagenze gute igiki gitumye intambara icuhe iceceka we yagiye kuraba rero agenda kuraba ingene urugamba rwari rumeze ava hahandi kuri douane ariko kuri douane hose nukuvuga amasoro yaragerayo bariko bararasa ubwo agenda herekejwe nabo barinze biwe bamwerekeje ariko araduga ako gasozi nuko ako gasozi ntakibuka neza ariko ni mwiyo nyene ni mwiyo Kagitumba nyene ubwo nibaza ko nabadukurikirana ndiko ndabona hari benshi mwabanye mu Mutara niba kibuka baraza kwandika muri commentaire tyo turi busanye baze kunyandikira ku gasozi neza ariko yiciwe kwako gasozi nye hafi uvuye ku mupaka nyene niho yiciwe ariko hejuru we yagiye kuraba nk'abasirikare babaguye ku mirongo y'urugamba araba abo bantu bateye se basubiye inyuma canye barahari ariko bakavuga ko yanaduze afise radio BBC iriko ayumviritse urumva ko yari afise n'umutekano yavuga ati afise umutekano ko reka numve no kuri BBC ibi bintu byabaye ko babyumvishe agenda yumviriza radio BBC ubwo ageze imbere asa nk'uraba hasi ahantu mu kiyaya iyo abasirikare ba Habyarimana bazananye niho bavuga ko yarasiwe ariko urumva yarashwe intambara yaheze ubyumve intambara yagimaze umwanya yaheze ari abapfa bapfuye ari abasubira inyuma basubiye ari nabiruka birutse ariko yashaka kumekinga shuwa amenye ese aba bantu baduteye basubiye inyuma cyane hapfuye abantu bangana gute yapfuye mwako gace nyene yari mwaho aho hari intambara yari iheze neza niho Rwigema yarashwe aha rero niho hakunze kubera urujijo ku bantu benshi bwana Mutumire Rwigema yapfuye intambara yacureshe atamasasu akivuga ikibazo abantu benshi baza niki rero none Rwigema yari yahuye yoba yishwe n'umwansi kumbure barashe ntiyapfahama aguma ajyamye ngaha rundi ngene yeskiva byagenze gute mwendewa hari n'umuntu yabisobanuye neza yari umusirikare w'inkotanyi n'ubu yaranahunze uwo musirikare yaranahunze azira ibyo bintu nyene byuko we yari hafi ya Rwigema neza bavuga ko iyo ntambara icureshe harabayeho bijya bintu urabona nk'intambara icureshe abasirikare bako bararaba nk'uwapfuye cyangwa gizene hari akandi kantu kahaba gatonya usanga buri muntu wese buri musirikare ahari aguma niba ari hafi y'intunze yiga singe no bivuga y'agashamba fulani hari aho gukirininga ubakaraza
yari ikintu cyose babonye bakarasa kugira bamenye ingeshwa kwereka ko abo bantu iyo izo enemy bariko baragwana nazo zidahari. Ibyo bintu birakunze kuba. Ari wikanza hano mu nzu canke inzu ahantu mu nzu canke ahantu mu ishamba aho hose barahakubita amasasu kugira bumve yuko atamuntu yasigayeyo. Nukuvuga rero Rwigema yapfuye ibyo birangije kuba. Urabyumva? Urumva hari haragacere bisa bamenye ati ibintu bigenderera nibi. Entre tari umuntu yanditse ngo ako gasozi kitwa Nyabwishongwezi. Okay, ya mubwire murakoze cyane. Ya ni Nyabwishongwezi ko uwo mwana arahaje. Ndakunda abafanzi ba BMFO kuko turunganirana turakompletana. Asante sana arakoze. Areka arabyumva kabisa ko ndabona ari ku murongo. Naho nari umwana ni Nyabwishongwezi niho bamurashinze kuri ako gasozi ahantu munsi y'igiti y'agati fulani kamababi gutya. Urumva niho bamurasiye niho yarageze kugira ngo arabe hasi mu kabandi. Twere dukeneye kumenya ninde yarashe Rwigema bigenze gute. Uwamurashe ni bya bindi nyene nashatse kuko acagiye nkahita nkubwira ati story tuzoyigaruke ko mu nyuma. Yego. Inkuru ndende. Urabona ko bo barapanze gutera itariki menye nugo itariki imwe bari bateye baje. Ariko iyo tariki imwe binjiye ku mupaka ni kuvuga abo bari bapanze kuzana nabo bose bari hamwe sibo bazananye nabo. Uransobanukirwa? Aho ndasobanukirwa. Bivuga ngo harimo amaplani fulani bamwe batazi nkuko jewe no kubwira ati mwene wabujya turajanye ku rugamba kandi tutajanye. Uransobanukirwa? Ndagutahura. Bimwe bya bindi nyene dukunze kuvuga by'abantu yani bansumirinda. Urumva? We abashaka mwebwe mugume muri abakozi be mu mukorere tu we agere kucashaka. Batanze urugamba bari mu Bugande. Bari mu Buganda bakiri mu Bugande harabaye meeting harabaye inama ivuga ingene urugamba ingere bagiye gutera u Rwanda. Ariko mwico genyene bariko barapanga ingene bazotera u Rwanda bagapanga n'itariki yo gutera bari bayizi. Mwiyo misi nyene. Ubazi iti tuzogenda itariki niba bateye itariki imwe barapanga ati nukuvuga ku itariki 26 tuzoba turi ngibarabara tugenda kwitegurira hafi mu. Ariko mwiyo misi nyene bakubwira bita Paul Kagame niwe yahise apanga ngo agiye kwishuri. Urabyumva ngo muri Amerika. Umuntu bapanganye urugamba arabize neza igihe igihugu kizotererwa ariko bagahita apanga kuja kwishuri ngo muri Amerika. Urumva ico kintu? Mu yandi majambo Paul Kagame baje gutera u Rwanda ntiyagiye mu bambere. Ntabwo yaje mu bambere bro. Kandi yari mu basirikare yari mu major. Yari mu basirikare bari hejuru bakomeye. So warabahagara yari ari kwisongwa ni Fred Kwisa Rwigema. Yari Major General full kabisa. Ariko we yahise apanga ngo agiye kwiga muri Amerika. Ari nabyo bivugwa yuko wewe yari yagipanze neza aziti jewe nzogaruka upfa yapfuye. Abyumva neza. Nukuvuga abantu bose bari abatiye ba Rwigema bari abambari ba Kagame. Urabyumva? Ndabyumva. Kuko bakubwira ko uwarashe Rwigema yari umwatiye wiwe. Rwigema yishwe n'umwati wiwe. Yari umusnipers abasniper. Urabona ujya muntu singene no bikubwira mu Kirundi. Urabona umusniper ni urabona sniper ni bajya abantu arasha adahusha mu Kirundi batende bamudahusha. Rero abo nabo urabona Kagame wene yari yavuze ko n'ubu ku history niyo bariko baramubaza ingene yapfuye. Iyo nkuru ntabashaka no kuyumva kubera imukora ku mutima. We
yahise apanga kuja kubera barabaza wayi wagiye gupanze kuja ku ishuri kandi amatariki yo gutera uri mu baja gutera ugahita upanga kuja ku ishuri muri Amerika. Na ikindi kintu cerekana neza ko ariyo yamuhitanye. Wene arangije gupfa Rwigema yahise ava muri Amerika araza moja kwa no kuvuga mu matariki 18 urabyumva 18 Kagame yari ku mupaka mu ntuzenye mu Kagitumba ari mu mazu ya Duwari urabyumva neza. Ahantu rero hariho urujijo. Kagame yagiye kwiga muri Amerika urugamba bamaze kurupanga. Rwigema amaze gupfa no mu yoboye urugamba. Yes. Rwigema amaze gupfa Kagame nta ndwi zibiri yamaze kumashwa ishuri yaciye agaruka aza ku rugamba. Baje ku rugamba uzokumva ukuntu we avuga ngo ukuntu ngo ya telefone ngo ari muri Amerika ngo bambwira ko ngo ya telefone ngo aguma baza ngo ukuntu ngo Rwigema ngo ntibiriko biravugana neza ngo none ngo bimeze gute ngo we ngo yari yarabumenye ngo ko hari ikintu cabaye. Babyumva ngo yaramenye ikintu ngo yaguma ashaka kumenya neza ngo ikintu kiriko kiraho ngo kubera ngo yarumva neza mu mutima ngo ko Rwigema atariho. Urabyumva ibyo bintu? Sixième sens yiwe yaramubwiye ko kumbure Rwigema atakiriho. Ariko wumve neza we yavuye aho yarapanze plan ingene ibintu bizogenda. Kuko yararashwe n'abamurashe bari hajya nyene mu Rwanda n'abasirikare bakomeye hajya. So Rwigema arapfuye, Kagame ari muri Amerika. Amashuri yaciye yaheba canke yabaye buze nyene kugira yarafise yaje kwiga. Nta mashuri yarafise yari plan yapanzwe uwo Rwigema azopfa dahari ayitaza avuga yuko wewe aje hari ibindi bintu azi ayobore urugamba. Na kandi niko byagenda. Umbabare rero tugende kuri kino kintu. Hari umuntu yanditse muri commentaire ngo yarashwe nabo bari kumwe kuko umugambi wiwe wari utandukanye n'uwa FPR kuko bo ntibashaka gusangira ubutegetsi. Kumbure no commentaire aza kuyizako mugabo umbabare utwishure Rwigema yishwe nabo bari kumwe tuvyemeranye. None bamwishe bamuhora iki? Rwigema yishwe n'abantu bamurinze. Mwabo bantu bamurinze bari batumwe na Kagame. Hariho urabona hajya umuntu w'umugenero umuntu abakomeye cyane. Ego. Ntashobora kugenda urana nkuko Ntubarira yaragiye kuraba ibintu byabereye ku rugamba aduga kwiyo misozi. Yagiye akurikiwe ariko mwabo bakurikiwe babita ngo baramurinze. Abamuri imbere n'abari muri inyuma harimo umuntu afite imbunda za Cyrus. Izi mbunda zirasa zitavuga. Umusniper niwe yamurashe. Niwe yamurashe. Ubwo rero bamaze kumurasha Rwigema bahise bamutwara bavuga ko bamupakiye mu kamodoka Grand Robe bamutwara mu byimba bamutwara ku mupaka hasi. Bamukane mu Uganda. Urumva umuntu atikomeye yapfuye bagira ibishoboka byose kugira umubyimba batware fast byose. So nyene dukeneye kumenya ico bamuhe Rwigema. Bamugambaniye kubera iki? Yagambaniwe na Kagame. Tubivuge dushiraho kuri. Kagame urabona ukuntu yani no uri kuraraba no mu ntuzenye bariko barakubwira historia ya Rwigema yari umuntu akomeye cyane kubera special Museveni yaramukunda. Kubera yari mu basirikare bari hejuru mu Bugande. Yani umuntu yagwanye cyane intambara yo mu Bugande gose niyo muri Mozambique. Rero aragera ha rero nabavuga ati natwe turashaka kuzotera Rwanda dutahure impunzi zacu nitwemera igihugu ko cadimwe amahoro cyo mu Bugande nawe no kuraba ukuntu twipanga dutahuke. Ari naho Museveni yavuze akunda kuvuga ko Kigofero akunze kuvuga yuko bateye we atabishaka ngo ntihari bwagere gutera. Niko yivugisha.
iyo bamuzanye kwiyo stone niko yivugisha ngo ntabwo hari bwagire ngo je nababwiye ngo barindire ariko Rwigema ubwiwe nyene we yaravuze ati intambara yo muri Mozambique yaraheze narayigwanyira hera niyo muntu uze muri mu Bugande narayigwanyira hera nta bindi bintu bisigaye nibyo kuja gutabara iwacu natwe tugataha ntabwo tuzoguma twita impunzi urumva ibyo bintu rero Kagame yakuze ari wa muntu abashaka kwishira hejuru ande abe hero abe singe no bikubwira abe rati abe igihe umuntu atinyitse abo muri legend abo muri legend yes ubwo wewe yaravuze ati uko abantu bose bayisobanura bavuga ko yari umuntu yakuze apinga Rwigema apinga Rwigema kandi iyo urabye urabona bateye izo tariki imwe iyo tariki imwe ariko no kuvuga ukwezi kwaheze hamaze gupfa abantu b'abasirikare bakomeye cyane barenga umenga 4 uransobanukirwa ndagusobanukirwa bivuze ko abo bose bagambaniwe bagambaniwe nawe nyine kubera yararaba gasanga kandi cyambere cyo Rwigema yarakunda Kagame ariko Kagame ntago yakunda Rwigema nukuvuga Kagame yaragenza Rwigema urumva hamaze gupfa Rwigema mu matariki bariko baragwanira mu bice bya Nyakayaga na za Matimba hahise hapfa moja kwa moja atani n'ukwezi kurahira hahise hapfa ubundi abandi basirikare bakomeye cyane umwe bita Major Peter Bayingana hapfa n'undi bita Chris Bunyenyezi abo bose baraba major nabo uzi ngo bapfuye bigenze gute urumva Kagame niyo misi nyene urumva yari yumvise ko Rwigema yapfuye we ahitaraza ahitamenya ati nekane noneho negeye ku rugamba uwo twahiganwa wewe ndamugaritswe namaze kumukuramo bajya nabo acoba ntibankanga bajya muri maki uko yaravuga ati ni ntaba negereye aha barahaba bashira undi murida akomeye babona yibicegera akomeye we yahise avayo yo yari yagiye aza bakujya ko mu matariki 18 19 we yarari ko nawe yari yageze ku mupaka Kagame ubwo intambara ziriko ziraba za Matimba kubera nawe yari ontuze Museveni barahuza na Kagame nimba Rwigema yapfuye ati nta wundi ashobora kuyobora urugamba we uraho mwasobanukirwa ndagusobanukirwa ubwo aje urumva yaje moja kwa moja no ku mirongo y'urugamba ariko we ntiyinjira kujya Rwigema yinjira we yapangira inyuma y'urugamba ko ati ibintu bigenda uko ahaboneye ashitsaho yaragerageje kubera abasirikare bamwe Rwigema yapfe benshi barirutse basubira inyuma ubwo n'abantu zari n'abafaransa bari bamaze kuza gufasha ingabo za Habyarimana abasirikare bo muri Kongo bari benshi abasirikare bo muri Kongo bo baragwanye mu Mutara cyane gose bo kwa Mobutu yes baragwanye gose mwe nkubwira ati barafashije Habyarimana cyane kuvuga ico gihe abantu benshi inkotanyi barasubira inyuma ku mupaka barabarinja no barabakwita barinjira yewe no mu Uganda haravuge yimbunda abasirikare barabakurikirana mpaka no hakurya za Kabari ubwo rero mu matariki 19 niba ari 18 19 ariko mwuko kwicumi nyena mu matariki atageze 20 Kagame yari yamaze kugaruka aje kuraba abasirikare niho rero hagera yuko nawe aza ngo aje kuyobora nyene iyo RP ngo niwe urumva Museveni yararabye none ko Rwigema apfuye ariwe yari hejuru undi yo kurikirana ninde ni ntuzenye Kagame ya ariko izo zari muri turani bo nyene bapanze so kunukuba ko Museveni we
Rwigema apfa yarazi ko Rwigema iyo isi bazopfa kubera ibyo Rwigema bari bamubwiye ko azokura yari yarabyanse aravuga je nshaka gutaha uri mu bene wacu tuje mu Rwanda urumva ibyo byo gukomeza iyo ntambara yose ubona muri Kongo we Rwigema ntiyaba supportinga ntugire n'ibyo ni byakera byari muri plan zabo urasobanukiwe ndiko ndagusobanukirwa cyane Kagame rero ubwo aje ahita ayobora abasirikare bahise babona nta wundi yobora ategezwa kuba wenyine ariko yaza aje harimo abandi babapingamizi kuri we batamwemera batanamushaka na gato badashaka no kumubona ari nabo abo nkubwira ba majoro Peter bamwita Peter n'uwo bita Chris Bunyenyezi hariho umuntu yanditse ngo mu bakurikiye gupfa ni Afande Bunyenyezi na Bayingana nibyo ngira ndabahe okay ahashiki aho urumva Kagame yaraje arabapanga abapanze noneho ariko aho muri nukuvuga aho muri za Matimba hari intambara nyinshi hari intambara ahantu bita za Nyakayaga aho bose ni karibu na mupakani hari intambara zikomeye cyane wewe ahita akora nukuvuga abona abantu bapfi bakurikirana urumva hamanje Rwigema hasubira Peter Bayingana yari no mu doctor kubera we yaragwana kongera akavura hakongera mu nyuma hakurikira Bunyenyezi Peter nawe bahita bamuteze ambush mu sinigena mu Kirundi bikubwira bamuteze ni ambuscade donc kirumvikana ambuscade yes bamuteze ambuscade nawe nyene yatezwe n'inkotanyi nawe bivuye kuri inde wa mugabo nyene Kagame yavuze ati aze kongeza ingufu ku basikare bariko baragwana za Matimba kubera Peter umenga bamutsinze muri mwikona rya Nyakayaga muri Matimba muri ibyo bice nyene uko botanga amforo bamuhenze ngo aje gutanga amforo ngo abashire ngo inkoho ngo izi zikorora indege hari inkoho izi zikorora za kajugujugu zimizinga zigendera ku muzenyi kuri za ziriya jipe gutya za gisirikare nukuvuga we bamugete genda wongere amforo kumbe bo bapanze abantu baza kumutega ambuscade yaragiye nukuvuga nta n'iminota 45 irahera hagurutse yarapfuye nuwo nyene Bunyenyezi nawe nyene yapfuye uko nyene bamubwiye aje kongera ingabo yapfanye n'ingabo nyinshi nawe yaguye muri ambuscade nkuko nyene so urumva nuko kwezi kumwe hari yamaze gufa abasirikare batatu bakomakomeye urabyumva ubwo abo bose rero bapfuye urumva aba inkotanyi zaruzinze control barabuze ingufu nyinshi cyane nyinshi ariko kubera bagiye babura abantu bakomakomeye bo hejuru kandi babarinda kubi gezaho rero barabakubita barabomura neza baramukora ku butaka bw'u Rwanda noneho adakwipanga upya ariko umbabarire hariho wanditse ngo Rwigema yipfuza ko hoba leta irimwo bose ariko Kagame ntiyabikozwa ntabyo yashaka kabisa uwarabizi neza ntabyo yashaka yipfuza leta irimwo aba mu bwoko bwose kandi bo nta nabwo bashaka Rwigema ntabwo yashaka ko haba abanyagihugu bapfa okay so uyu nawe yanditse ngo selon Pierre Mpenda warashe Fred Gisa Rwigema
yaje ava Kampala hama wapanga abasoda yamupanze mu baja gucungera afande Fred yamurasishije silent kubera amasasu yari yahagaze. Ikibazo nipfuza ko udufasha umutumire wacu, turabona ko Rwigema yagambaniwe, bamwica kubera ko yari afise umugambi wuko yohuza abahutu n'abatutsi mu Rwanda bakabana. None aba bandi basirikare bakomakomeye tubona bagiye nka ba Peter n'abandi, nabo bo babazize yuko bari bahuje umugambi na Rwigema. Okay, Rwigema nibyo apfa gupfa kwiwe urabye yazira kumva yuko ari bazotegeka u Rwanda tubivuge neza tubivuge neza ko by'ibintu nyene mu buryo bweruye Kagame ntabwo yashaka ko yumva ko Rwigema yotegeka u Rwanda. Urumva yari umugeneral, yari full general. Ntabwo bari gufata ba Kagame abantu batana amateka bafise. Kagame yari mu major. Yari major. Ntabwo bari gufata abantu batazwa amateka. Urabona Rwigema yadari umuntu agwanye intambara za Bugande zikomeye, avuye muri Mozambique kurwana, aragwanye gose intambara ikomeye muri Mozambique. Noneho ngo Kagame abe hero mu Rwanda ntabwo byari gushoboka. Avyovyo birumvikana ko bitari gukunda. Kuvuga rero Kagame ibyo byose ntiyabikunze. Abo bantu bose yisha abo ba Chris Bunyenyezi bara abantu abona yuko Kagame sinzi ukuntu ameze, iyo abonye ko wewe uri umuntu uzomucako ukaja imbere yakwemerera, yacakwera imina, yakora ibishoboka byose ugapfa. Hari naho abandi bita barutamazire, abo bose barapfuye nkuko kwezi nyene kutarahera kandi bari abantu bakomeye ba major. Urumva? Rero yabicisha kugira ngo wewe aze neza ayobora urugamba bamwumve. Donc abari waguma ari hejuru y'abandi, ari hejuru y'abandi, yarafise irari ryo kuba president. Ibyo bisobanurwa abatukurikiranye bose bakurikirana BM4 babisobanukira. Yarafise irari ryo kumva ari president nabi. Urabye Chris Bayingana nani Chris Bunyenyezi, ukaraba Peter Bayingana, abo bose ntugire ngo Kagame yarabasumbye ubushobozi. No, hari n'ubu nyene wo bita ngo niba ari utamazire, abo bose ari abasirikare bakomeye. Hari n'undi bita nawe yarapfuye mw'ico gihe nyene, bamwita ngo kibasha Musito, bamwita Musito. Nawe yari umuntu aboze n'abantu Kagame yagiye apangira abicisha. So urabyumva abo ba Chris Bunyenyezi bapfuye bagwa muri ambush nyene yapanze nande na Kagame bari ngo nibatware ngo bigwanisha abantu. So niko ndabona wanditse ngo niho nkivyuka kandi nciye nugurura linye nibaza ko muri online. Yes, turacari online. Araturamukije bwana mutumire. Uwundi nawe ati ndabakurikirana ikibirira 50 kuri 50 hano USA ikomera cyane. Ndaramukije nawe yaturamukije ari muri Oman. Nawe turakuramukije. So dusa nabaja ku musozi w'ikiganiro cyacu umutumire wacu. Yes. Tuko turabona abanyarwanda b'inkotanyi bariko barababara cyane, ngo Kagame wabo tumukure mu kanwa ntaco tumugize n'ukuri. Twe turiko tuvuga amateka kumbure ndazi ko no muri mwebwe harimo abo mutayazi. Entrete hari wansabye nimero w'umunyarwanda, inimero zacu twama twazitanze n'ubwo munazitanga ni +257 65 978 352. Nitwava muri live nshashira inimero muri commentaire ya mbere, azoba ari nimero nako ndaza gushiramo link ya group WhatsApp, azoba ari
ubwo nyene muca mubona na nimero yacu ugira wifuza ko tuganira private turaganira n'uwifuza ko tumutumira afise ibyo asangiza abandi twebwe turabikunda cyane gose kugira ngo abantu bashobore kumenya ukuri kw'amateka y'akarere k'ibiyaga binini. So President Paul Kagame barafasha igihugu, ubu ni President ayoboye imyaka igera kuri 30. Imigambi ya FPR Inkotanyi bari bafise batera u Rwanda boba barayishitseko canke ni imigambi bashize nyene kugira ngo bibabere ikiraro? Imigambi bari bafise aho Rwigema apfiriye yarahinduwe ihinduwe n'uwo mugabo nyene Kagame. Kuko iyo urabye uzurabe cyane abasirikare bakomeye bamwe barishwe abandi barangara kwa hariya Saivi ntabwo baba mu Rwanda. Benshi harimo abari no muri Amerika mu bihugu bya Europe, hari abari mu bihugu byo muri Aziya, yani barangaye kubera iki? Uwo mugabo nyene Kagame n'umuntu atabashaka ko avugirwamo niko yateye u Rwanda, yani ameze abashaka ko ibyo avuze biri byo nyene. Kandi wewe ibyo bintu Rwigema yari yarapanze ko ashaka ko abantu bose baba abanyarwanda ata bintu byo by'ivanguramoko. Kagame urabona we ikurikije kubera ko hariya Saivi uri koraraba leta y'u Rwanda ujya mu muryango wa FPR Inkotanyi uzurabe neza uzombarira abahutu bari nyene ni bangaye n'abarimwo n'abatumwa bijya bintu babona bo batovuga. Burya kada kagwi kari ku butegetsi n'abantu urabye neza ni nk'ifamily. N'abantu urabye neza n'abantu batarenze nka 500. Kandi rero abo batarenze nka 500 nibo biharije ubwo butegetsi, nibo biharije ibisahugwa basawe kuri leta ya Habyarimana, nibo bafise amafaranga yo bita cash money, nibo bayigendana. No kuvuga abandi nk'abo abo kera bari mu butegetsi barahunze, byumvikana bari ku butegetsi bwa Habyarimana benshi barahunze butegetsi, abandi banyagwa imitungo yabo irengeje y'amafaranga menshi cyane. Okay, ko numva bikaze ko Kagame n'umuntu iyo agize icyo akwiketse ko yani anakufrisi singene ndabigusobanura mu Kirundi, yani anahakikisha yeye amekufrisi kabisa moja kwa moja, kubera Kagame mupfuye ikintu uri umutunzi anakufrisi aragukenesha burundu. Mwandi majamba arakunyagura ukomba amazi. Wewe hakikisha yani kila kita amechukua n'igikwaju cyo mu nzu nibasikera aragikorera Kagame nikwameze. Ibyo rero abikoze imyaka irenga 30. None wombwira gute kuvuga ko ngo Kagame ngo ari mu baperezida ba mbere bo muri Afrika ngo babatutunzi ayo mafaranga yakora? Iyo uri kuraraba president wo mu Rwanda wo mu gihugu ca Afrika wo mu Rwanda ahembwa ngahe? Kubera iki bamushira mu president ba mbere babakire? Umwana ugasanga ari karambara isaha y'ibihumbi 500 by'idolari ku kuboko. Urumva kwicara ikintu gikomeye cyane. That's why ari naco gituma ubona yananganya kutava ku butegetsi kubera amakesa ahari nkubye nisa Kagame adatege bamubwiye ati ntuzoba gusubira kuba president mu minota mu masaha 28 yoba bamugejeje irahe mu France. Ndi kunsobanuke ndagusobanukiwe. So dusera baje ku musozo wacu, hariho umuntu yavuze ngo uwo mutumigwa yavukiye mu Rwanda, yomfasha kumenya abahungu twiganye b'abarundi muri groupe de la Salle Ibyumba, uwitwa Samuel na Anatole, abahungu bakabura baracahaba, bari batuye Rukomo mu Mutara. Wowe bazi? Okay, subira mu Anatole
Anatori hamwe na Samuel. Okay. Canke naho uyu nimba akiri online ahava nyandikira nyibutse komsa nce ndabahuza muhave mubiganira kumbere mwibutsanye sivyo? Yeah, byiza. Okay, yo family ariko aravuga numva ndayizi naho nari nkiri umwana avuze ko mu nimero sawa sawa nko nko bari nko muri Canada canye muri Norway muri Norvege. Uwundi nawe yanditse ngo ni kubera iki Kagame asuzugura ibindi bihugu mwerekana ko nta nguvu bafise kuko we yibona ko yanesheje twashatse kwandika ibisoda byose kuki kandi biraboneka yanesheje kandi kandi biraboneka ntaco olala yabyanditse nabi ukuntu arangiza naho yoba yabyanditse nabi ndashaka kumwishura numvise ico yashatse kuvuga akwirirwa winaniza kubisoma numvise ikintu kuvuga reka tumusubize. Kagame gusuzugura ibindi bihugu nibyo arabisuzugura ariko ubu ntakimeze nko mu myaka ibiri ihetse kubera icatuma agira amanyama cane carahetse. Amanyama yayategwa na bya bindi kwa tuvuga last week kuwa Mungu yayategwa n'iyi migano umuganga waje kora ku butegetsi no ari nabo bamuhaye igihugu bahari ya sasa hivi baramaze kumumenya neza uwo ari we ubwiye n'ubu ni yasabye umukutano Kagame no baramwitondera sana ntabwo bakimushamadikira akera. Amanyama no kuvuga rero nabikubwira mu Kirundi mbese yaramaze amashasha yarahitse ntabwo bakimushamadikira nka kera cane ubu ari down sana. Kwari ya sasa turiko turavugana sinzi ko wigeze kumva Kagame yarashimuta abantu bari mu bihugu bya kure nk'ino Amerika ahandi n'ahandi ariko ntabijya bintu hari by'uzusura ko kubera iki yagiye yarashigikiwe na bampatsi ibihugu. Okay. Uwo ndibaza twamusubije. So ayandi makomantere twagiye tuyishuriramwo kumbure dusa n'abarangiza sinzi ko hariho kimwe canke bibiri woshikiriza abadukurikiranye tukarangiza kuko dukoze umwanya muremure cyane. Okay. Ico nagira no sezereza abadukurikiranye tworangirizaho. Cane urakunze nko kumva avuga ngo yotera Burundi. Aho abisa abarundi ni bajye bijyamire neza ku mutuzo. Ubu Kagame inguvu zaramuheranye nta Burundi yotera naho yogutera azoba n'ibibazo bikomeye cyane bimwe none hatari bwabone mu buzima. Kubera ari ivi abamusapotinga bose baramuvuye inyuma. Uribuka leta y'Ubufaransa bujyari yarasapotinga Kagame gose. Ejo bundi Mako niba ari mu ndwi nka zibiri ziheze sindabyibuka neza arigeze kuvuga ati igihugu co iyi airport yo muri Goma yugurugwe. Nk'iryo jambo cyonyene Kagame wenyene ntiyari yiteze ko nka Mako yovuga ibintu nk'ibyo. Kuko uribuka we yavuze ati nicugurugwe kugira ngo kize kiradufasha mu bintu byo bw'imfashanyo. Urazi igituma yaramaze kumwikura ko neza cyane kubera abantu benshi baravuye inyuma Kagame barabonye ko yohava abata mu rudubi. Mugabo iyugurwa ry'ikibuga c'indege ca Goma rivuga ko ibintu byinshi cyane gose kumbure sinzi ko twozokiganira ko prochainement harabavuga ko ari umutego leta ko ngo bigiye gutegwa
abandi nabo bakavuga bati ahubwo ni avantage kuri leta ya Kongo. Umva ivyo biri mu rujyo cyane gose, sinzi ko tuzorondana noneho umwanya wiyaguye kugira ngo tukiganire ko cyane. Nta kibazo. Okay, hari umuntu aciye yishura ngo abahungu ba Kabura barahari. Anatori ari mu Burundi, uwundi nawe ari mu Burayi. So nkamwe uyu muntu yobonana nawe abantu byonshimisha cyane gose, bahuye via BInfo byabiryo cyane gose. So abanyandikira ndamuhuze na wewe, kumbe n'uyu azi aho bari arashaka kutwandikira kugira ngo byorohe kubana abantu bahura, bibari byiza. Abo ariko aravuga ndumva barankuriye cyane, jewe nari umwana muco cyane, ariko twogerageza tukarondetse. So reka ndagushimire mutumire wacu. Namwe ndabashimiye cyane gose, kandi nizere ko ugihumeka tukwituye uzotwitaba kandi umwanya n'umwanya kabisa ntangorane ndahari. So byimva mutima rero, reka nshimire mwebwe mwese twatwaye muri kino kiganiro, cyane mwebwe magize commentaire, urabaturamukije ni bonjour, urabagize udusinye tw'imitima n'ibindi bitandukanye, n'abandi mwatanze ibyumviro, n'abandi mwagiye murishura, mwese mu byukuri ndabashimiye. Mu Kirundi havuye ndashimiye ntihava ndagaye. Nta ni byinshi ndi buvuge kumbure, abo mwatanze ama commentaire sinshobore kuyavuga ko yagico ndavuze ko mumbabarire. Hari abo mwaje muzanye commentaires byo ku mirongo y'urugamba, mumbabarire, mugabo ku munsi wejo ikirere nicadukundira nzoga kwa muri live y'ivyi mirongo y'urugamba gusa mu byo bwiramvuye tuzobiganirako. Reka rero ndabipfurize kugira aho muba mwubahwe, mugire ijoro ryiza, Imana ikomeze kubitaho ndetse yitaho n'ibyiwanyu. Ciao ciao.